Kuri uyu wa 30 ukwezi kwa kane 2025 amakuru yerekeye Ibrahim Traoré umukuru w'igihugu ca Burkina Faso arerekana ko igihugu kiri mu bihe vy'intureka no kwiyamiriza kw'abanyagihugu. Guhagarika kudeta no kwiyamiriza kw'abanyagihugu. Kuri uwa 22 ukwezi kwa kane leta ya Traoré yatangaje ko yatesheje umugambi w'ihirikwa ry'ubutegetsi ryari ryateguwe n'abasirikare bafise aho bahuriye n'amashirahamwe y'iterabwoba bashaka gutembagaza ubutegetsi biciye mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibi vyatumye leta isaba abanyagihugu kwitabira imyiyerekano yo kwerekana ko bashigikiye ubutegetsi kuwa 30 kwezi kwa kane gamije kwiyamiriza ukwinjira kw'ibihugu vya rutura cyane cyane inyuma yaho umujenerali wa Amerika Michel Langley atangarije ko Traoré yoba akoresha ubutunzi bw'igihugu mu nyungu ziwe bwite. Kwiyongera kw'inkunga mvamakungu. Inkunga y'abanyagihugu ku butegetsi bwa Traoré irikiriyongera haba imbere mu gihugu no mu mahanga. Hari imyiyerekano itandukanye iteguwe ku isi yose kuwa 30 kwezi kwa kane aho bashigikiye Traoré bazokwiyamiriza ingendo z'igihugu ca rutura ico cyose bavuga ko bishaka gusubira inyuma kwikura kwa Afrika. Umutekano wa Traoré n'ububanyi n'amahanga. Traoré amaze kuronka imigambi myinshi yo kumuhirika bivuga ko irenga 20 kubera ingingo yafashe zo kwikura ku bubasha bw'ibihugu vya rutura nka leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubufaransa. Hari n'amakuru avuga ko Uburusiya bwoba bwarungitse abasirikare badasanzwe kumurinda, ariko Traoré yamavuga ko Wagner wacu ari VDP, asigura ko ari abanyagihugu biyemeje kwivuna abansi b'igihugu. Ibibazo by'umutekano no bwicanyi. Mu kwezi kwa Ntwarante 2025 harabaye ubwicanyi bukomeye i Solenzo aho abasirikare ba VDP n'ababir bashinjwa kwica abasirikare bo mu bwoko bw'abapeur barenga 58. Bamashira hamwe aharanira agateka kazina muntu nka Human Rights Watch yemeza ko ayo mashusho yerekana ubwicanyi bwakorewe abo bantu, ariko leta ivuga ko ari binyoma bigamije gusebya abasirikare b'igihugu. Imigenderanire mpuzamakungu. Burkina Faso hamwe na Mali na Niger barasohotse mu muryango wa ECOWAS mu kwezi kwa 2025 maze bashinga ishirahamwe rishasha ryitwa Confederation des États du Sahel. Iri shirahamwe rifise imigambi yo gukomeza ubufatanye mu bijanye n'umutekano, ubukungu no muco hagati y'ivyo bihugu. Ibi byose birekana ko ubutegetsi bwa Ibrahim Traoré buri mu bihe bigoye aho buriko burahangana n'ibibazo by'umutekano, ibitero vy'iterabwoba no kwinjira kw'ibihugu vya rutura. Ijambo ry'umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin ku bijanye n'Uburusiya na Burkina Faso n'ubwigenge bwa Afrika. Ndagomba kubasigurira ibintu mu buryo butomoye kugira ngo ntihagire ubugira amakenga canke uhendwa n'ibihuha bisakara mu binyamakuru bihengamiye ku nyungu z'ibihugu bikomeye. Mbere yuko mvuga ikindi, ndashaka gushimangira ibi nta kintu na kimwe kizoshikira kapitene Ibrahim Traoré igihe cyose nzoba nkiriho. Uburusiya buhagaze ku ruhande rwiwe kuko turazi ko ari umukuru w'igihugu afise indangagaciro z'ubwigenge, ubushake bwo guhindura igihugu ciwe hamwe n'ubwitange budasanzwe bwo kwikura mu buja bwo kugandwa n'ibindi bihugu bikomeye. Hari abavuga ko Uburusiya bwarungitse Ibrahim Traoré ku butegetsi. Ivyo sivyo namba, kandi ndabihakana n'umutima wose. President Traoré yaje wanje mu buruhuko bwiwe amaze kwiyumvira neza gusuzuma no guhitamwo aho ashaka gushikana igihugu ciwe. Nta muntu n'umwe yamuhatiriye, nta kindi gihugu camuyoboye muri ivyo. Uburusiya ntibukoresha ububasha bwacu kugira ngo ubutegetsi butegeka abandi. Yasanze nka mugenzi umufatanyabikorwa mu bucuruzi, twaraganiriye ku buryo twoshobora gukorana mu buryo bugirira akamaro impande zose. Abo bavuga ko Uburusiya buriko burasahura ubutunzi bwa Burkina Faso barabesha. Nituri nka ya mahangane akomeye ashaka kwifatira ubutunzi bwa Afrika. Ubucuruzi hagati y'Uburusiya na Burkina Faso ni ubudandaji buciye mu muco buhagarikiwe n'amategeko y'igihugu ca Burkina Faso. Twebwe turindiriye gusa ko ico gihugu cubaka ubushobozi bwo gucukura amabuye y'agaciro yaco, kuyatunganya mu gihugu caho, hanyuma kikayajana hanze mu buryo bushikiye ku nyungu zago. Iyo tuba turiko tunyonora Burkina Faso, tuba tumaze gutangura ibikorwa vy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko abandi babikora, ariko ntitwabigize. Kubera iki? Ni uko Burusiya bwemera ubudandaji buciye mu kuri n'iteka ry'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Nashoboye kubaka igihugu canje mu bushobozi bwacu, kandi ndafise inguvu zose zo kugwiza ububasha bw'Uburusiya kw'isi. Ariko sinigeze na rimwe nkoresha ubwo bubasha kugira ngo ninyegeze mu butunzi bw'abandi canke kugira ngo ndye ivy'abandi. Ivyo bindi bihugu nka Amerika n'Ubufaransa vyo birabigira. Nta kindi bashaka muri Burkina Faso atari gutwara amabuye y'agaciro bonyene batarinze no guha akaryo abakene bo muri ico gihugu. Kapitene Ibrahim Traoré bamugwanye si uko ari mubi, ahubwo nuko babonye ko batamushobora. Iyo bagiye mu gihugu runaka babonye ko batagifise ijambo baca batangura gutera amajambo kumwagiriza no gushaka guhungabanya intwaro yiwe. Baca bavuga ngo ni umusuma, ngo ntiyumvira, ariko nibavuga ko ari batakironka aho binjirira mu bukungu bw'ico gihugu. Ivyo bagira hose aho igihugu cose
gihagurutse kigatangura kwiyubaka bikavuga ngo twebwe turi igihangange natwe dufise uburenganzira ku butunzi bwacu. Baragerageza gukoresha ububisha amajambo ku binyamakuru n'ubuhinga kugira ngo basambure ico gihugu. Ariko ibintu nk'ivyo ntibizoshika ku gihugu gifise abategetsi nka Ibrahim Traoré. Mbona Ibrahim Traoré nk'umuvukanyi wanje ni umugabo wiyemeje gukorera igihugu ciwe, kandi nk'umukuru w'igihugu c'Uburusiya ndamwizera ko nzomugwanirira, nzomukingira uko nshoboye kose. Nta gihugu na kimwe kw'isi na cane Amerika canke Ubufaransa gifise uburenganzira bwo kumugambanira. Ni umukuru w'igihugu cigenga kandi akwiye kubahwa n'abari kw'isi yose. Ayo majambo y'umukuru w'igihugu Vladimir Putin arerekana uruhara rw'Uburusiya mu guha inkomezi ibihugu vya Afrika mu mugambi wo kwikukira no kwikuramwo imitego yabo bahora babitwara. Wewe wariko urakurikirana iyi video kuri Nduza TV, reka ndagushimire, uri uw'agaciro cyane. Ariko ntiwibagire gukanda like na share na comment. Abatari yabonesha kuri iyi channel yacu ya Nduza TV, reka tubasabe gukanda subscribe kugira ngo babe ku mwanya bajyane n'abandi baze bararonka amakuru mashasha ajanye n'ibihugu vyose canke igihugu cyaco cyose. Ariko ntiwibagire gusiga iciyumviro cyawe muri commentaire. Ciao ciao.